Gake neza abakunzi ba B-Info na B-Info Plus nongera ndabaramutsa cyane amahoro y'Imana ku bagiye gusenga mudusabire ku bari muhira nabo mukomeze kugira umunsi mwiza w'Imana mukomeze kugira n'ibikorwa byiza cyane. Yes, mwabanze kutumva neza ko turi mu kiganiro ubwo ndi kumwe n'undi muntu n'isindi jenyine muri studio. Reka ndabahe ikaze cyangwa se ndamuhe ikaze umutumire turi kumwe ariko mbere yuko ndamuhe ikaze nuko nabasaba kubana natwe mu makomantere ufise ikibazo ufise canke inyunganizi ukagira icyo ukoze muri komantere ufise icyo bivuga ko tuba twavuze komantere n'ikibanza twabasigiye kugira ngo dushobore kuba twoyagira hamwe ibyo tuba tuko turavugira mu kiganiro. Yes, ndabibutsa kandi neza yuko kino kiganiro mu gihe tuba tukirungitse komantere ya mbere aba ari link ya WhatsApp kubifuza kwinjira mu magroupe ya WhatsApp ya B-Info na B-Info Plus. Link ya mbere aba ari link ya WhatsApp ya group ya WhatsApp. Yes, murakoze cyane rero nuko nabasaba kugumana nanje muri kino kiganiro ariko mu ntunge gato kuko numva neza ko ijwi kimeze neza ikirere cyamereye nabi ariko ntaco uko bigenda kose turabageza ku makuru. Yes, karibu cyane bona muhinyonyozi kugira ngo dushobore kuba twayagira bamwe abandi bariko badukurikirana no mwanya bashobore kuba batahura ibiko birabera ku mirongo rugamba ariko ndashaka kugira ngo banze biramukizera kwa dukurikirana. Yego cyane ndabaramukije mwese abakurikirana ibiganiro bya B-Info na B-Info Plus aho muri hose abasenze kuri uyu munsi n'abasenze byo kwisabato n'abamizima basenga ngira ngo ku gatanu ntabyo nzi neza sindisire bose nizeye ko bameze neza. Yego urakoze cyane bwana muhinyanyuzi muno mwanya ndaguhamagaye muri kino gitondo kugira ngo dushobore kuba twoyagira abakunzi ba B-Info uko biragenda muri kino gisagara ca Iran. Murazi ko ku munsi w'ejo habonetseho amabombardement y'ubwoba kabisa na nuba kibandanya ariko twifuje ko woza muri studio kugira ngo tubwire bimwe n'ibindi biko birabera ku mirongo rugamba byifashe gute muri kino gitondo. Yego murakoze cyane murumva ko kiri mu gitondo n'amajwi ataraja neza ku murongo neza cyane. Ni inkuru ibabaje ni confirmation y'inkuru ibabaje. Murabona ko ejo hari havuze ko umujyandongozi canke umugide mukuru wa Iran Ali Khamenei yoba yaraguye mu bitero byabaye ariko nta makuru yeruye twari bwaronke kuko ifoko ibyo bintu bitangazwa bikemezwa mu ijoro mu gicugu cy'iri joro rirangiye. Rero niho leta ya Iran ikurikiye ku televiziyo yabishikirije yuko uwo mugide Ali Khamenei yaguye muri ibyo bitero byagabwe ku nzu yiwe umunsi w'ejo. Hanyuma mugabo perezida we w'ibyo ntabwo byavuze ko perezida wa Iran yoba yaguye muri ibyo bitero ariko kandi hari n'umuaminare yavuzwe akomeye cyane mu ngabo za Garde de la Révolution nawe nyene hasize ubuzima ariko gushika ubu ministre wa defense wa Israel ntibiremezwa ko nawe abanya-Iraniye ku bitero bakoze muri Israel baba baramuhitanye. Umva inkuru zose ziravugwa ariko umuntu arindira ko vyemezwa na bene vyo kuko umuntu yapfuye burya urupfu rw'umuntu runyegezwa n'ibikundi. Hanyuma kandi mumenye ko abanya-Irani badafise umugenzo wo kunyegeza abantu baba bapfuye ariko gusa ejo ntibabitangaje ubwo nyene kuko urabona bice bitwega ingorane mu mashini do commandement ku basoda ari ku rugamba uri kuraraswaza wumva ngo warabisha arapfuye urumva hari igihe ucika ivuto. Barindiye kwanza barabanza nabo nyene baragira riposte zabo aho zari zikomeye cyane kuva intambara z'ibihugu bigwana ari rya mbere bari bagwanishije amamisiri. Hanyuma rero muri Iran nubwo amateleviziyo y'abazungu baguma yerekana ko ngo abantu banezerewe n'ibindi ariko ayo ma-image akaba agoye kuverifya. Ama image yo yoroshe no kuverifya cyane uko muri Iran abantu barababaye. Hari ikiganiro gikomeye, hari ishavu ryinshi cyane, abantu bavuga barira cyane uravye amavideo ariko arakwirakwirana hirya no hino. Hanyuma bose bamaze kurahira barengwa ko bagiye kwihora cyane kubw'umugide wabo baraye bahitanye. Bisigura ko rero ibi bintu bishobora kuba bigiye kuboneka nabi. Hanyuma ikindi naco twabashikiriza nuko turavye muri geopolitique ibihugu bigenda byisuka muri izi ntambara bavuga ko Ubwongereza bwo bwamaze kwisukamwo kugira bushikire grand frère wabo Etats-Unis. Hanyuma abashinwa nabo muri televiziyo yabo CGTN bashikirije agashavu bafise bashiye ku mushikanganje wo
w'imigenderanire bavuga yuko bashavuye cyane ko intambara itegereza guhagarara, ko ibyo bintu biri bavuga mu gifaransa bavuga inacceptable, ko ibyo bintu nta muntu n'umwe yobyemera, kuko Ubushinwa burafise ibyo biriko buratakaza cyane muri iyo ntambara, kandi Ubushinwa busa n'uburemplike cyane gose. Abantu bavuga bati aho Ubushinwa buzagufashiriza nawe uburyo bweruye nkuko Amerika irashobora guhana ibibazo. Mugabo ejo twari twavuze yuko batanze amanota, Irani bari bahaye amanota, mugabo murabona no mupira w'amaguru hari igihe igitsindo kinjira cyangwa iki bagaca baja kuraba ama video de surveillance. Ubu rero bagiye kuraba ama video de surveillance barabe ko by'ukuri Irani ingize ibitsindo ariyo yatsinze, mugabo baciye basanga ku ma video de surveillance yatsinze. Simvuga ko yatsinze kuko yoyo ifise intego yayo, mugabo igitsindo cyo cyarinjiye vraiment. Amerika no kuvuga score ya sani ni bari kuri aregarite 0-0, no kuvuga umunsi wejo Irani yashoboye kuresista irerekana inguvu, Amerika irasa n'iyimaramajwe, muga Amerika nayo na Israel barashoboye kwica indongo zikomeye cyane. Numva ejo cyabaye kimwe ku kindi, kuko abagiye kuraba kuri video zimwe baraba ntibari babonye neza ko ntibari kwemeza neza ko igitsindo kinjiye muri Irani ko yandongo yapfuye, ariko ubu barasanze yuko ariko byagenze. Rero intambara igiye kubana no gusutama cyane, aho Amerika yo yari ifuza intambara ngufi, kuko nabo abanyamerika hariya iwabo Trump bamurembeje bavuga ati iyo ntambara ntituyemera, nawe ati ibyerekeye politiki extérieure ya États-Unis ni jewe ndabiraba nka president, ntimushobora ibyo ni jewe nta kongera nk'urubusha, kandi je si intambara bita guerre na declare kuri Iran, ni operation spéciale. Iyo operation spéciale rero munobwe je ni jewe president ashobora kubisinya bikaba. Murabyumva yuko rero ibintu bisa nibi abantu rero bakora bibaza ati ngo none Ubushinwa n'Uburusiya kuki batariko batabara Iran. Ubushinwa bamaze kuvuga yuko bwobwo cyambe cyo Ubushinwa ntibuvuga ngo tugiye gukora ibi n'ibi n'ibi, buvuga gusa ko bubabaye kandi ko ibyo bintu bitemewe, mugabo indani babiko burakora. Ubushinwa by'ukuri kurafasha Irani, kuko nejo ntibwari uravye ibitero bari bakubise muri Irani ku ntara 2034 bisigura yuko Irani yategeza kuba destabilize muri chaîne de commandement. Cyagihe baheruka gutera Irani mu ntambara y'imisi 10, mu sanzo Irani bayitera no munsi igaca yitegura ikazotera ejo. Byasa nk'iboneka ko Irani ibitero bakubise byasa n'ibidestabilize canke donc bitumye batagatoyi novuga ku destabilize ngira muravyumva, donc barahungabana. Ariko ku munsi wejo inyuma y'isaha imwe barahejeje nabo kwishura, bisigura yuko Iran ubu yakuvyerekeye chaîne de commandement isa ni stable, mugabo mu gitero cyamaze kwinjirana. Ku ruhande nago urumva Urusiya ishino ko kurafasha cyane, kandi Urusiya nabo Urusiya bufise ikibazo muri ibintu vya Iran, bufise ikibazo kinini kuko bwa mbere bufitanye ubucuti bukomeye na Iran kuri ku byo bita amakooperation militaire n'ibindi, ariko kandi bufise n'ubucuti bukomeye kuri Israel, kuko burya abajya twita ngo n'Abisirayeli n'abantu bagiye basanzaye ku isi bashika mu mahanga atandukanye, mbere bafata kabira kaho n'ibiki mu nyuma za kugaruka. Abagarutse rero benshi burya nabava muri mu Burusiya, kuko na Netanyahu izina ryo ndagibagiye, mugabo ni Umurusiya uje izina ryo sinete burya Benjamin Netanyahu yize izina ryiwe benshi amazina yabo sa yabo bangongo abitwa ba Netanyahu, abitwa ngo Rabin ujya mu president hari Isaac Rabin n'abandi, samazina yabo amazina yabo benshi usanga bafite amazina y'iki benshi n'abanya Ukraine n'abarusiya n'abapolone, kuko cyagihe bahunga ivyo cyane cyane Uburusiya bwarabakiriye cyane. Kandi tubibuka yuko no mu Burusiya muri rya Federation ya Russie hariho igihugu kimwe muri rya bihugu bigize Uburusiya cyitwa ko ariyo foyer y'abajuif cyangwa foyer y'abanyayisirayeli. Bisobanura ariko Uburusiya birabugora cyane, ku ruhande rumwe burafise ikibazo, muga kundi ruhande rumwe burafise avantages zibiri, nubwo gusa nubwo bufasha mu vyerekeye urugamba, bwofasha mu vyerekeye urugamba Uburusiya bufasha Iran, mugabo mu vyerekeye diplomasi Uburusiya busa n'ubushigikira gato Israel. Mugabo hose Uburusiya buca burakuramo avantages zibiri, cyambere nuko aribwo bwonyene bushobora kumvikanisha ibihugu bibiri, kuko urumva ubu ntibikira Abarabu, kubera Abarabu urumva bariko barakubitwa nabo nyina birimo, ntikira abazungu. Afrika yacu nayo tuzapfa dusaba uyu mutama wacu mbere turanamusabye vraiment umutama wacu nagerageze ahagarika ijya ntambara,
yego nagerageza hirya ntambara kuko Union Africaine wayitwara Neza cyane. nukuri mbere turanayimusavye hatwumva mbere turakwe nuko riganiro kubwivyo Yego, neza uruhare cyane. dushobora Burundi bushobora gukora muri irya ntambara ahubwo nanyaruke nka kujya yafashije muri Somali Burundi bwafashije muri Somali Yego. bagafasha muri Central Africa muribuka ko bigeze no kumvikanisha ibintu vya Mali gutyo oya burana ko busigaye ari bwo burungikwa mu guhagarira amatora Yego, hirya no yego. hino kubera twebwe amatora yacu banamaze kuba stable kandi bumaze kwerekana akaroro keza muri Afrika ko Burundi butegerezwa bamaze kwerekana yuko Burundi amatora akwiye gutegurwa n'igihugu cyabo Neza cyane. ico gihugu nyene kugira amatora kandi uburyo bukavaho nyene kugira ngo ntihagire abantu baza bariyinjiramo urana Burundi buramaze kugaragaza ibintu bitari bike urebe ko Burundi buri muri aribwo butwara Union Africaine twagira dusanga mutama wacu vraiment ni kuri rya ntambara arabe ingene yogira uruhara kuko uya si Burundi gusa ubusise barundi gusa numva ni se Afrika Yego. narabe rero ko Afrika niwo mugabane usa n'utabirimwo urumva Aziya biriko bira muri Aziya Europe irimwo Amerika irimwo Australia urumva Australia ziko n'abongereza ni bamwe Afrika nisa n'inedra Afrika nayo Uburundi nabwo nibwo buri imbere nanyaruke n'ukuri ibintu arabe ko tugiye imbere. yego Yego. hanyuma rero urumva abarusiya namaze kubona ko nabo nyene bashobora gufashanya n'u Burundi kubera yuko bobo basa n'abashigi bari hagati na hagati ku maintere yose mbwa ikindi cy'abarusiya nabo mvuga ati nshaka kakego nuko petrol kiva muri Iran ija mu Burusiya nijya petrol kuko abanyayirani baca bafunga ya detwaya rumuzi umva ubu rero abarusiya nibo bashaka gurisha petrol kwisi neza niyo bayifise kuko ibya bihugu vya Golfe ibihugu vya Arabie Saoudite vya Kuwait n'vyane biri mu ntambara no munsi hanyuma za Venezuela n'izindi urumva Amerika isa niyafashe ubu rero hasigaye yuko Uburusiya aribwo buce butanga petrol mugabo murazi ko petrol yacu yava hajya ku Burusiya ni kure gato rero Uburusiya busa n'ufisemo akavantage gutuma mvuga nti buri nubwo bwoza kumvikanisha kogerageza uburyo bwose intambara isa n'ibandanya gato kugira ngo we buraca inoti babantu bahora bavuga ngo Uburusiya ngo nitwemera ngo petrol yabyo ngo mu bihano bagiye kugira gute ni ukuvuga umuhuzo ubu wa mbere yemewe n'u Burundi ubu umpaririza nandike muri commentaire neza cyane ego urakoze cyane muhinyanyuzi ariko turabonye neza yuko Irani ibisa niyabayitushe gatoya kandi ibiko bibitira kugirisha ko cyane reka twifate kubera rumva ko ari impact rero muri ico gihe maze kugenda uko twibaza ati eske Irani irabandanya kurasa kuri amabaze mato canke igomba itere direct abanya-Irani bavuze bati tugira turase n'ingufu zacu zose twivuye inyuma ni ukuvuga bavuga tugira dukora ikintu Irani rero ntimwari muyizi kuva muyizi ari Perse n'ibindi uno musimwe kuko bafite ishavu kandi bajya abarabu murazi bo Irani si abarabu na Persa n'abantu bagaragaza ivya diplomasi hajya sibiti byinshi n'abantu bagaragaza agashavu uko murabona n'ujya mu nyeriko arabishikiriza kuri televiziyo nationale Irani kujya mu yapfuye yafikiza ari karira muri ibihugu byacu byose n'ahandi twebwe umuntu w'umugabo nka Kiritiye Burundi cyazira ku mugabo ko kwereka yuko yagehewe cyane cyababaye cyane mugabo ari umugabo arafise akanaguma mugabo abanya-Irani ishavu barigaragaje bisigura ko uyu munsi abanya-Irani bavuga bati haba mu buryo bw'amatanta bijya byo kwituriza kw'ibombe haba mu bindi aba banyamerika bari muri aka karere tugira tubereke Irani cyari cyo bisigura ko n'aya mabato agomba bisigura yuko mu bisanzwe hamuvuga ko Irani bakibandanya nayo gifise amanota nuko Irani cyambere ihagarara ko ni resistance hanyuma aba nabo bariko batera Irani cyambere bahagarara ko ni ukudestabiliza leta ku buryo bayikombora kujya babigira hanze urumva cyambere amanota yo kuresista Irani isa n'uyafise ubu rero ikigirondera amanota igirondera amanota yo nayo kwinjiza yo offensive yo kwataka nayo nyene hanyuma rero umva rero amakuru ariko araboneka ntibari yaberekana cyane Irani ko yatangura mu buryo bweruye mugabo hari ibisagara bimwe murabona amakuru aguma arengana ko na Dubai igeramiwe n'indege nyinshi wanzi Dubai nayo yasigaye imeze nka centre y'isi kuko amafere amadiri menshi niyo yakorerwa ubu ya Dubai ntushobora kujyayo ubu ya nta ndege iguruka ese ko numvise amakuru avuga ko barashika kugira ivuga cy'indege byo bari byo by'ukuri bijya bintu nivyo harimo byo byinshi kuri abya by'amavyo yo kuraraba nitwova ko intelligence artificielle kuko intelligence artificielle irakavya gatoya urabona gusa ntitwovuga yuko ari isinzi ry'amabombe ryaguye mugabo nako ari amabombe yahashitse
bisigura kubera iki kubera yuko iyo gihe bariko baraswa amabombe ajya amabaze arakoresha ibintu bibiri icyambere arikoresha ibintu bita brouillage kubruya ibombe yari girigide igatakaza signale igaciza rero urumva ari kibombe gusa igacika nka obi kuko ubundi ho hariho difference entre drone na obi na missile hamwe n'iki kandi ni drone ni missile ni obi ni kavuge gutyo musanze obi ni ikintu barasa kikijana baba bakarikiye ati kiva gigwa bagaca bari kure nta bindi kiragiye energy yaco obi ona hajya gisamutse ngo pu kivuye muri kano burya gisigara kigenda kuri wa dovuga ya bon inguvu zo kwideplacer ni ya explosion yahabaye kugira usasi ruva nkujya kuri usasi ruva mu nko ijya explosion mu nko yabaye hajya ujya muriro waka ni utuma usasi rugenda cyane nta bindi hanyuma missile nayo iba ifitiye reservoir yayo ya carburant nico gituma obi itandukana na missile iba ifitiye reservoir ya carburant aho missile yafise carburant reservoir imwe canke zibiri nkajya missile yo bita ma ballistique hasa ma reservoir nk'abiri canke atatu ku buryo reservoir imwe ihera n'ibindi kindi naco missile irashobora kuba guide bavuga ko n'amaobi y'iki gihe ari intelligent ashobora kuba guide mbwa hanini missile yafise reservoir drone nayo abara akamashini abara akadege akamashini akantu gafise moteri kagenda kameze nk'akamoteri kabisa ushobora kugenda ugakatisha ugasuka ukagenda kandi ushaka ukakatisha kakagaruka urumva n'akantu bagida kujya mucemo na madrone ngena meza rero ibi bintu bariko barasana byinshi na madrone na missile kuko amaobi yoyo amaobi rafise amalimiti hari amaobi ashobora gushikana ku metero 80 amajana 200 mugabo apana amajana 8 apana 200 hanyuma rero urumva ari amaobi aya mamisile aba kenshi abari gide kuko ugenda ku metero 200 urumva utegereza kumenya ahantu uza ukatira n'ingene biza kugenda na drone nuko rero iyo signale yitakaye urumva bari baje gufrapa ahantu urumva umurongo ya missile yariko ikigumizi yongene we numva nta gisubira kuyerekera ati caha rero nico gituma ubona ama missile acava yagiye kwita amabazi konara nk'ubu yari kuri umurongo ati abana nyagukata no mu gisagara niko bigenda numva ariko byaganze muri Dubai nibaza ko byanze kuko Irani ama missile yayo ishaka guhasha abanyamerika nta kipfa n'abajya barabu kuko yabipfa n'abarabu burya nayo yokora iraje kuko urumva Irani urumva yishe umuntu umwe contre nk'abantu majana 2 wabo bapfuye isigura yuko abo majana 2 baba civile bisigura yuko nukuraba neza uyu muntu umuntu umwe tuvuga yuko we wahiga amabaze ariko amajana 2 ari kibazo none iyi base nayo iyi Dubai nayo iri muri ama base Irani kirahigije ya Dubai deja n'igisagara kandi nta mabazi y'abanyamerika ariyo mugabe nyuma y'igisagara hari igihe usanga hari amabaze ya missile yarigiye kubita ya base kubera ya brouillage twavuze ibyo biri hariho kubruya hamwe no kubisama bijya bavuga ngo ni interceptor uramukanwa ikindi missile irase yo missile cyangwa missile irase yo drone urumva rero igihe bakoresheje brouillage ya missile yarigiye kubita base ntisubira kumenya yiyije ikigenda zimwe zigwa muri desert izindi zigahitana ibisagara ko Dubai yaguye mu mporero ni ukuvuga ko Dubai iguye mu mporero kuko nta kiremeza yuko Iran iri kirasibra ivyo bisagara yabisivye bisagara nibaza ko yohera ku bisagara bya Tel Aviv bijya bisagara bya Israel none uribaza neza yuko president wa Dubai w'igihugu cya Dubai ashobora kugira icyo bivuze ko nko gusaba indushaka babaro ko bimeze gute iko bimeze mu bisanzwe cyo bariko baravuga bati ibihugu by'abarabu navyo nyene bigiye guhindura ingendo bireke bihebe kwizigira abanyamerika kuko birabona yuko kufise base Amerika no munsi kitabuza ko amabomba gushikira nubwo ayerekeje mu Nyamerika araza ugasanga gushikiye nawe ugasanga munsi Amerika arahagwa bwa butunzi bwabo bukahagwa nkuno munsi ntari ko baracuruza ibitoro urumva intambara yadutse nubwo bo bari ko barabicuruza bace bagabanya bisigura yuko aba president bibi bihugu biriko biraratswa urumva Dubai iri muri Emirati murabizi Emirati nayo ni igihugu kigizwe no hari ibintu bita ama emira no kuvuga bimeze nk'ubwami aba prince bashika nk'indwi niba nihenze ibintu bicaye batanu hakaba no mu prince rero wa Dubai ni gisagara mugabo cyitwa Emira naco nyene nta byinshi bariko baravuga kuko iyi ntambara musanze kwagwa mu mporero urumva bavuze bakagwanya Iran mbe Iran ni ya resista bizosha bigenda gute bavuze bashigikira bakagwanya Amerika mbe Amerika ni yatsinda Iran cyo bigenda benshi bire mu gacerere uri karavuga amajambo menshi ni muri
ni Israel, kuko Israel yoyo ni igihugu kikurase gakivuga yuko ari wewe ukigiramiye kandi cyari cyakurashe nico gihugu cyo nyine ku isi gitera ibindi bihugu kivuga ko cyatewe. None Iran biragenda gute kuri Israel? Bo icambere cyo Iran irarasa muri Israel bikomeye cyane kuko urumva aya mabombe yose bateye ntiza neutralize Iran iracari kandi attention niyo bijya bihugu iyo wishe umukuru uba wikwegeye kubera uwo mukuru bwa mbere acavuga ngo maratire tumwigane bose bavuga ati yapfuye nk'umugabo twese dupfe nkawe ni nk'umurati tuvuga tumere nka ndadaye nagwa gaso. Rero aba bantu bace ahagu n'amavubi ubugira amavubi kugira ngo bikunde yuko Iran nuko uhindura izo nzego nyene kaza sino abantu bose bari muri ya systeme yo nya Iran bose bavuga bati natwe dupfe tumere nkawe. Urumva rero igihugu ca Israel n'ivyo bihugu bindi Iran yavuze ko gikoresha uburyo bwose ifise bwemewe n'ubutemewe kandi iyi ndwana ishobora kuhaba Iran yashobora gushikora bomba atomika kavuga ati rero murabona yuko mariko mudusaba ngo tugabanye aya mamisire mutugire ibiki mbere tubagabanya mugace mutera twayagabanije twace bigenda gute. Hanyuma Iran urumva rero igenanye ko ugushoboye kose kandi iki naco namaze kubabwira nuko China igiye kandi kubafasha cyane kuko hamwe Iran yogwa burya ntiyogwa yonyene hari ibihugu byinshi navyo bishobora n'ikibazo harimo Bushinwa kandi abantu baribaza ati none ko Iran iri muri BRICS hanyuma nayo ikaba yateye Emirati canke Qatar ntumbaze canke Arabie Saoudite bari muri BRICS abantu benshi bavuga bati no ivyo ntimugire ngo Iran yateye bijya bihugu kubitera gusa ahubwo Iran ikitera amabase militaire y'abijya bihugu ntabwo uri kitera bijya bihugu cyo tumana byo bisa n'ibiri calme bivuga biti nitwe twikwegeye nyine katwemeye nayo ubundi nta ntambara ihari hagati y'Abarabu na Iran ahubwo Iran ikigaje amabase militaire. Tuko turarangiza ikiganiro muhinyanyozi est-ce que iyi ntambara ikiraba hagati ya Amerika na Iran ndetse abakaba yingemo Israel irashobora kugira des conséquences kuri ibihugu bibiki kuri cyangwa se kuri Afrika même cyangwa nizahe ntambamye nkuru nako gushika no munsi gusa ikidufashije nuko burya Iran ntago ari Abarabu kuko hari icyo bitari Garabe bahora banashira hamwe ingufu kugira ngo bagire ikintu basabye cyangwa bagwaniye ariko Amerika yagejeje uburyo bwose iyo Ligue Arabe irayitanwa na nk'ubu muri Ligue Arabe muri Afrika hariho Maroc na Algeria no munsi n'ibihugu bitumvikana urabona hariho ibihugu bimwe nka Syria itari yumvikana n'ibindi bihugu dufate nka Jordani n'ibindi. Amerika yaraje irabitandukanya ibihugu irabicamwe imici uno munsi biratinya gushigikirana hagati yabyo duhagaze nayo kudini rya Islamu abantu nze burya Arabie Saoudite na Iran ikintu bapfa hanini bapfa amadini bapfa idini rya Islamu ko bamwe n'abashita abanya-Iran n'abashita Arabie Saoudite n'abasunite n'amasekta abiri ari mu Bisilamu rya Bisilamu si bamwe nabo nyene n'amasekta abiri bure bahora barabana ayingwe. Ubu rero urabona yuko Arabie Saoudite ishobora no kubyinyegezamo ikavuga ati bo aha rero ko nari nkomeye mu karere uwahora ngora yari Iran reka urumva hari ukuntu ibihugu biba biriko biracengana geopolitique n'ibintu nta bugenzi bubamo twese turabisilamu mugabo hamwe banakubise nanjewe noronkeramo inguvu kuko nkuru munsi nk'ubufate bonetraiza Iran kuko Arabie Saoudite ihagarariye abasunite Arabie Saoudite yicibare yonyene akariganza idini rya Islam yonyene kandi akajya karere nico gihugu gitwa ko kicakiba gihugu kinini kandi gikomeye mugabo kundi ruhande nago Arabie Saoudite yari yarumvikanye na Iran ko amakimbirano yaheba bafashije n'Ubushinwa kandi ho nyene Ubushinwa bucyo buvuga buti akazi kanje nari nakoze ashana nasa no uri karunganisha none abanyamerika barasubiye kubica mu murongo nukuvuga yuko rero nkuko warubaje ati ingaruka kuri ibihugu deja hamwe reka dufate kurandi rumwe hamwe Iran yotsinda hanyuma ibihugu byose bivuga biti are Amerika toka twara dukwemera gukomeye nukuvuga yuko ibihugu by'abamizirimo bishobora kuja hamwe gasanga nabyo biratanguye kugira ingufu paraporo y'ingene byahora bibayeho bicinyicwa kacu gasa hare kuri Afrika ishishikirwa ko iyi Maghreb yose Afrika ya ruguru yose Maroc Tunisie Algerie Egypte n'ibindi n'Abarabu muri ya Ligue Arabe bacha bavuga bati ubu rero twese ko turi n'abamizirima turagera dukunane na Iran gacha ba create ikintu kinini cyitwa coalition aho Israel
guhura n'ikibazo kubera kumwe na Palestine ingene bemeze. Ego. Iyo ni consequence ya mbere igihe Iran yotsinda. Hanyuma ikindi naco kajya karere kose Amerika urumva amabaze ikisa n'itashi murano no muri Afghanistan ko yigeze gutaha. Hanyuma kandi Iran itsinze Amerika icishikirwa kuko yahora ikomeye abantu bacavuga ati bimeze gute. Hanyuma ya OTAN nayo n'ubwongereza buri kubabyisukamwo ubufaransa bumva ko gusa n'ubwigiriye kandi abafaransa nabo nyene ari gihe ariko bashaka kwigira utuntu twabo mugabo babirimo. Ego. Hanyuma aha no muri Kongo bice bishikirwa intambara ikigira consequence no muri Kongo. Iran hamwe itsinze no kuvuga yuko Amerika amasezerano ya Amerika na Kongo nayo nyene sinovuga ko acahagarara mugabo aca asa n'atosekaye ku buryo Amerika ishobora gufasha gose Kongo kugira ngo ntihavitakaza urumva abashinwa bamaze gusa n'abatsinze Amerika bice kuri Iran baca bagaruka muri Kongo bati natwe rero bwa butare turabikeneye. Iki gihe Amerika ikomeza cyane muri Kongo hanyuma igacivuga ati no amahoro aboneke tubaganze u Rwanda ruce rushikirwa. U Rwanda rushikiriwe abandi bacavuga ati okay natwe babandi batugwanya bashikiwe n'u Rwanda tugine tubarondere. Hanyuma Tanzania iti natwe bwe nyene Kenya iti na warashigikiwe bice ibintu by'urusukirane. Igihe na Amerika yotsinda Amerika yotsinda Iran urumva ico gihe urumva abanyaburaya kwera kenshi bihogeka kuri Amerika bace bavuga bati okay Amerika irasiyo garuka bace batangura kuyisaba yuko bogaruka muri Afrika za Mali za yese bati murabona yuko umurusiya n'umushinwa basa n'inguvu ziheze. Hanyuma kandi Amerika itsinze iyi petroli yose iki kikanya Amerika yo muri aka karere plus imwe ya Venezuela n'umugabane wa Amerika mumva petroli kisigara gusa ari Urusiya twece dushikirwa kubera ntawo zingene bica bigenda ingene basubira kubikura mugabo Amerika ya dollar yabo yari kirasubira inyuma gatoyi kisubira kandi kuduga ya mayuan twe twara dukoresha cyavuga ati none ko Dubai n'ibindi byose uredo umva hari cyabaho yindi esheki bitayishekiye canke equilibre mondiale bivanye n'intambara irashobora guhindura ibintu kujya ikene yahinduye ibintu muga ntibishitse irashobora kubihindurika bishikanayo. No kuvuga ibihugu birero ari Israel na Etats-Unis canke kurundi ruhande Ubushinwa Iran no Bushinwa n'abandi bashigikiye bose bategereza kubyifatamo neza. Hanyuma rero nkuko twavuze Amerika yifuza ko intambara iba ngufi kandi twese turavuga duti ese yo bangufi mugaye zo bangufi bigenze gute mbe zo bangufi Iran nayo ya bombarize bikomeye n'aba victime ibi bisagara bikuru byamaze gushikika mbe zo bangufi Amerika yabamaze kujya Israel yamaze aba indongozi za Hezbollah indongozi za n'ibindi za Hezbollah za Hamas n'izindi mbe izo intambara izohera bigenze gute muco menya cyo niko intambara ikerekeye misile izovuga. Hanyuma twarabwiye ko uwistoke ya mbere izoherana azobatsinzwe azobasabigana ibiganiro. Ego urakoze cyane muhinyanyuzi ku makuru udushikanye ko arumva ka makuru kabisa atari ivumbi reka nagushimire cyane rero byo mu mutima ko wemeye kandaho n'umwanya kugira ngo ugire icyo uganirije abakunzi ba BM4 na BM4+. Rero ndabashimiye namwe abanye natwe muri kino kiganiro reka ndabasabe ko mukomeza kuba natwe mu bindi biganiro murakoze cyane naho gutaha.